intara ya Buhumuza igizwe n'amakomine indwi. Muri ayo makomine indwi hariho amakomine atanu yose akora ku mupaka wa Tanzania, hanyuma bikaba biboneka yuko bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu. Turabona ubwoko bwibonekeza bw'amafraude mu ntara ya Buhumuza, hariho abatwara amafraude ku makinga, ibiharage n'ibigori ku mutwe, n'utundi usanga hari ibyo bazana bavanye Tanzania nk'utuji n'agasheri n'ibindi. Ikindi ubundi bwoko bwa fraude twabonye ni fraude ijanye n'ubutare. Mu ntara ya Buhumuza hariyo ubutare cyane cyane bw'inzahabu n'amakorota n'ibindi. Ego jena serukira buramatari intara nziza ya Bujumbura yafatiwe nani mabanga, natwe twaragize inama kugira turabire hamwe icokoreka. Aha ndavuga ku ruhande rwa Rusizi niho kurabira cyane, hariho ahitwa Maveni Rukana, aho naho nyene ngo fraude iracabandanya ihaca. Hariho Pomyaveni Rukana, hariho Miduha aho nyene ngo ni muri Rukana, hariho Gatoke, hariho aho bita mu Bigazi kwa Premier Ministre. Aho hose niko bahatubwiye ko hitwa, aho hose ngo haraca hibonekeza ahaca iyo fraude. Hariho Maveni Cibitoke, aho mu basirikare batoza izuba riva ku ifumbire 2,500, ku mpene 5,000, ibido ya karibira 5,000 nk'uko twamenyeshejwe. Hariho kote Ruhwa, kote Ruhwa aho bita ku Musuna muri zone Rwongo, inyuma y'inzu yo kwa Dozone James, hepfo y'isoko ya Ruci aho bita kwitongo Nyamakarabo, na kote Buganda. Turabe kote Buganda naho ayo twaze Maveni, Katere Maveni, Septième Maveni na Osiropo Ankosiso. Aho rero ayo mice niho hakunda kwibonekeza izo fraude. Aha murumva ko Nyamiramabi mufise akazi katari gake. Wahandi biko ndavuga ivyo ibigenda, hariho mu Rwanda hagenda ibiharage, hagenda ikawa, haragenda eka ibi byose kwirimira.